sawa rero turahejeje kwakira abashitsi hama tugomba twakire umwami w'amahoro vuga muti amen amen. sawa reka rero mu nyarutsi tuze duha ikaze umukuru w'urwaruka mu cubahiro ciwe ashike hano dukubitire ibango ryo gusenga Imana kaze cyane. Emana, Emana, himazwa. Emana, Emana, himazwa. Ibyishimo ntangere kuronka kano kanya n'ubuntu bw'Imana tuba tugiriwe. Yesu ashimye. Nukuvuga ngo n'ubuntu bw'Imana tuba tugiriwe. Imana yatuzigamye mu ijoro rirangiye, yadufashije kubona umunsi mwiza. Burya turiho kubw'Imana. Ubundi muririmbyi niwe yavuze ngo ni kubera Imana. Yesu ashimye. Urabona utambuka ukabona ugenda ni kubera Imana. Imana yacu izi byose kandi ibona hose. Dawidi we niwe yavuze ngo mbe Mana no guhungira he, noja mu kuzimu iyo uriyo, noja mu ijuru ngiyo no gusangayo, ngo nta hantu na hamwe ibiganza vyawe bitoshika. Kuko Imana yacu igirane ibona hose. Tugomba tuvugane ku ntumbero ntonya y'ijambo ry'Imana ivuga ngo vyaramenyekanye. Yesu ashimwe. Vyaramenyekanye. Chushiraho cyo completa nibiki vyamenyekanye. Sivyo? Nta kintu na kimwe Imana ikazi. Nimba ari vyiza wakoze vyaramenyekanye. Nimba ari bibi vyaramenyekanye. Nimba n'amagogo urimo Imana yarayamenye. Yesu ashimwe. Vyaramenyekanye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hariya mu Kuvayo igice cya 2. N'umurongo wa 14 ntiturambira uko n'umwanya wo kugurura. Havuga ngo aramwishura igice cya 2 umurongo wa 14 ni page 63. Havuga ngo aramwishura ati ninde yakugize umukuru cyangwa umucamanza wacu? Mbega ugomba kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya arivuganya ati nukuri vyaramenyekanye. Yesu ashimwe. Uyu yari Mose ihamagagwa giwe tubona Imana yari imunzi ubwa mbere akiri mu nda ya nyina. Muri ico gihe hari igihe kidasanzwe cihamwa ry'abana b'abahungu. Abana b'Abisirayeli b'abahungu inda zabo barazikurayo. Cyane bavutse bakabica. Yesu ashimwe. Bavutse bakabica, umwakirizi abatoye agacaniga. Agacavuga ngo umwana wawe ngo burya ngo yashise yapfuye. Abyumvise amakuru mabi ku muvyeyi. Abakenyezi b'Abisirayeli cyangwa abavyeyi b'Abisirayeli bari bafise agahinda kanini cyane. Ariko Imana irabiraba ngo ica mu bakirizi, ngo abakirizi babona abo bana bakumva baragize ubwoba, bakavuga ati babana nibabeho. Baca barababaza ngo none kubera ko twumva Abisirayeli baguma bavyara abana b'abahungu kandi twaransa yuko umwana w'umuhungu mu Bisirayeli atavuka, byagenze gute? Nukuvuga umwami acafata umwakirizi mukuru mu gihugu, nukuvuga wararongoye abakirizi bose. Amaze kumufata ashitse muri aho kwisigura iyumvira uri kurabazwa n'umwami,
ikintu yavuze ciza, yavuze ngo burya abakenyezi b'abimba b'Abaheburayo ntabwo bavyara nk'abanyegiputa, kugira ngo turacaza kwakira umwana tukumva yarize. Ngo rero biragoye kwica umwana nyina we yamaze kumwumva. Dukomere Imana amashyi menshi cyane, dukomere amashyi menshi cyane abo bakiriye. Abakirizi bakorera Imana muri uko gutinya ko bakirizi niho havuye Mose. Mose ataravuka. Mose amaze kuvuka rero, Mose arakura. Amaze gukura nyina we amuhisha, mugabo haragera igihe umwana atahishwa. Hari igihe umwana amaze gukura, amaze kumera ku mezi 3, ariko arakura aguma arira cyane. Yesu ashimwe. Uriko urarengana cyangwa uriko uragenda ukumva umwana aguma arira. Umwana akarira cyane, ico gihe amara abari karakura, mu yandi majambo amara yigorora. Nico gituma caribwa cyane umwana muntu, aribwa gose munda agacarira, aribyo ca twita Abarundi ngo kurumatwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Aho rero umwana hari hageze mu gihe cyo kurumatwa. Umwana atanguye kurumatwa Mose, birananira nyina kwamuhisha. Nyina we ariyumvira ati mbega Mose ndamushira hehe? Aribwira ati mbe Mose ndamubirikahe? Niwe ikiyumviro cyaca kiza, sireka ndamujane mu ruzi, ndamushireyo ndamubikeyo. Maze hage nyina we amujanye muri rwa ruzi, muri kajya gasimbo, yarazi ngo azaribeta agenda agirane amosa. Ariko uruzi ruca ruraza rufata ka kantu rurakubita. Rumaze kugakubita amazi caraza, umwana acatangura gutwagwa. Umwana ariko aratwagwa, kumbe niho bukiro bwiwe, vuga ngo amen. Ashimwe, mu gutwagwa nibwo bwa bukiro bwiwe. Ngo ariko aratwagwa acashika ahantu abamama abigeme hari ku mwambu w'abigeme. Kera tutoga mu ninga canke mu ruzi, wasanga hariho umwambu w'abagabo n'abasore, ugasanga hariho umwambu watwana dutonya, ugasanga hariho n'ahantu abakenyezi canke abigeme bogera. Nuko vyari bimeze mu myaka yaheze, tutararuma iterambere ngo umuntu wese azarogera muri dushe muhiri wiwe. Wagenda mu ninga canke abantu begereye inzuzi, bagenda mu ruzi niyo bogera. Yesu ashimwe. Maze rero ivyo bimaze gushika, umwana w'umwami, umukobwa wa Farawo afata urugendo, aragenda yumva indugumira baye nyinshi. Yesu ashimwe. Amen. Yumva biranse, aratangura kwiyumvira ati je ngoma nje koga hehe, reka ngende ku ruzi. Acabwira ibwami hariho bari kuba bafise, naho mwumva iterambere ritari bwaze, ibwami hamwe n'ahantu hakomeye cyane. Ibwami hari amapisine, mugabo yumva ashaka koga hehe? Ku ruzi. Kumbe Imana irikiragirane, irikiramukwega muri zanzira zayo zirenga 1000. Imana iramuzana, jewe ngenda koga ku ruzi, reka ngende ku cambu. Acagenda ku cambu, agishika ku cambu agikura impuzu, atanguye koga, azabona akantu kariko karaza mu mazi. Abonye aho kantu kariko kaza mu mazi ngo bakarabe, basanga hari umwana. Basanze hari umwana, baca baramutora, baca bamuhindura uwabo, vuga ngo amena. Nuko Mose abakize uko. Burya Mose yaciye abaho ari mu bana b'ubwami. Yaciye aregwa nk'umwana w'umwami, acaregwa nk'abana b'abami. Ayiga Mose ngo yize igisirikare, ari umujenerali, yasohotse ku ipete rya generali. Mwumva ko Mose yarazi kugwana, vuga ngo amena. Yesu ashimwe. Mose yarazi kugwana. Mose ngo yarakomeye cyane, ari umujenerali, amaze kuronka iryo pete rya generali, kandi ibwami baramukunda cyane. Mose yari afise igikundiro ku buryo n'umwami yamukunda gusumba umwana wiwe. Ariko Mose ariko aratembera, ariko aragenda, amaze gukura, atangura kurondera, atangura gushakisha, nukuvuga iyava amamuko yiwe. Yesu ashimwe. Bari baramunyegeje ko ari umuheburayo, ariko mu kurondera kwiwe arabimenya. Amaze kubimenya ngo ariko aragenda rero mu nzira atembera. Burya Mose niwe yari afise inshingano zo kubakisha kijya gisagara. Niwe yari afise inshingano, niwe yari yatanze plan yo kubaka kijya gisagara bariko barubaka.
ariko aragenda asanga umunyagipute yafashe nabi umuheburayo. Yesu ashimwe. Mose biramwanka mu nda, asimbira ku munyagiputa araryoza, yaramufashe nguku acaraturitsa imbavu, umuntu abarapfuye. Murumva ko yarakomeye cyane. Kugira ufata umuntu guca uhwanye ucumena ni ibintu bikomeye cyane. Yesu ashimwe. Umuntu w'umugabo nawe ntashiramo kime, nawe ntashiramo kime mukagwana, ugaca ufata ngaha ukaguma uhwanya mpaka ukaruhuka, umuntu apfuye. Abonye umuntu apfuye biramwanka mu nda, ikintu yaciye akora Mose, yaciye yimba mu bw'Egiputa ni mu bugaragwa, ni mu bugaragwa, ni mu gihugu cy'ubugaragwa, ahantu ushobora kwimba ikinogo n'amaboko kubera ari umucanga. Yaciye yimba n'amaboko, umucanga arasura, baca barahambamo umuntu. Aca yibaza ngo biragize nte, biraheze, aca aritambukira. Ubundi umunsi rero ariko aragenda, aha niho tugeze rero. Ariko aratembera asanga abavukana bariko barashwana, asanga abaheburayo nabo bafatanye bariko barashwana. Atangura kubahanura arababwira ati ariko basha mugwe murwana namwe muri abavukana. Yesu ashimwe. Amen. Ariko mwebwe mugwe mushwana muri abavukana. Ni nkuko genda nka kumwari marika arembera mu gisagara agaca asanga abakristo bafatanye mu nda bariko bafatana mu mashati. Yesu ashimwe. Agasanga bariko barashwana, bariko baragwana. Agashobabwira ati ko namwe muri abakristo bafatanye mu nda murashobora kujyana nk'uko, murashobora gupfa amazi, murashobora gupfa akantu gasanzwe nk'uko. Yesu ashimwe. Amen. Maze muri ico gihe Mose ariko abahanura kubera abaheburayo bo bari babimenye. Umwe wose yacagenda avuga burya Mose yantabaye, abwira umugenzi wundi burya Mose yantabaye, burya Mose yantabaye. Abaheburayo baragira nde, barabimenya. Wa mugabo rero ari mu mafuti acaraduka ngo hewe ngo ugomba nanje ngungira nka kumwagira umunyagiputa gashi, ngugira ngira acavugira hejuru kugira ngo bagirene. Yasa nk'umuntu ariko aramutanga. Mose abyumvise umutima acagira ubwoba bwinshi cyane, avuga ati ye kumbe vya bindi byaramenyekanye. Yesu ashimwe. Kumbe vya bintu byaramenyekanye. Mose ntiyasubiye gutaha ibwami, yaciye afata inzira arahunga generale muzima. Acaba umuntu aragira intama, generale muzima. Yesu ashimwe. Ahinduka umuntu aragira intama, Imana imanzira nk'ufyondafyonda kugira ngo azobe umuntu ashobora gutwara ihanga ry'Abisirayeli. Yesu ashimwe. Haleluya. Nagira ndakubwira yuko ibyo ukora, ibyiza, ibibi byose Imana irabizi. Naho wabikorera munsi y'igitara, ijisho ry'Imana ngo rirabona, rikabona, rikamena ibihome, rikakubona uri ndani. Yesu ashimwe. Nimba abana b'abantu bazi gukora amajomera abona kure, none Imana yo ibona ahangana gute? Ubu hari ubumenyi bugezweho, no mu Burundi narabwumvise, hari hotel imwe iri Gitega babufise, hari icuma bakwinjizamwo ngo umaze kwinjira muri ico cuma bakagishira ngaha mu maso, baca bagutembereza, bagaca bakubwira ati ushaka kuja hehe, ushaka kuja Buraya, baca bakwenda kwibuto ugaca usanga uri Buraya. Nukuvuga intekerezo zawe zose zica zigenda Buraya, ukabona abantu mu isoko mwe bariko baratembera, bakagucako, ukabona abantu uvuze ngo jewe ngo umwe niwe yavuze ngo je ni munjane ngo kwa president wo muri Amerika ndabe ivyo bariko baragira, baca baramwinjizayo ngo uyu muntu aramponyoye. Yesu ashimwe. Kubera ari Burundi ariko abona ibyahehe ivyo muri Amerika. Yesu ashimwe. Kandi ubona ibiriko biraba ubunyene, ntabwo amafilime bafata ngo bashiremwo, oya barabitekenika ku buryo wewe ubona wicaye uriko uratembera, ukabona abantu bariko baratembera ari huri uri kurabiraba. Yesu ashimwe. Ku 30,000 nuko muravyumva, nukuvuga mumva yuko isi igeze ahantu hagizene hakomeye. Nimba abana b'abantu barashoboye gukora icuma nk'icyo, Yesu ashimwe. Nimba abana b'abantu barashoboye gukora icuma nk'icyo gishobora gufasha umuntu yari yifuza kuzoja, tugarukana ibitekerezo, tugarukana ibyumviro hano. Nimba abana b'abantu barashoboye gukora icuma nk'icyo gishobora gufata umuntu kikamujyana mu yindi si, akabona ibiriko birabayo, none Imana yo yaremye abantu imeze gute? Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo
muri zaburi ngo ibyo ukora byose urabikora ngahora, ukibaza ngo ko mwanye nawe rwose, ngo ariko hari umunsi nzoguhana, byose mbishize imbere y'amaso yawe uko bigenda bikurikirana kose. Yesu ashimwe. Nimba hari umunsi wagiye munsi y'igisaka bazoce bakubona ngo ngo ujye yari jewe, ngo none Mana ngo nibyo byari birimo, sibyo none ngo none Mana nibyo byari birimo, utangure kumaramara akasene ka mbere konyene ukikabona uzoca wihindukira ugirane bigendera. Yesu ashimwe. Niho handi abantu bazoca bavuga ngo Mana ukizibereye nturenganya. Yesu ashimwe. Ibyo ukora byose Imana iragirane irabibona, ari byiza irabibona, kuko ivuga ngo abantu nukuvuga izoduhemba umuntu wese bikwiranye n'ibyo yagezene n'ibyo yakoze. Nimba ari byiza uzobona impembo yabyo, nimba ari bibi uzobona impembo yabyo. Nico bituma rero twebwe nk'abakristo dukwiye kuba mu bantu bakora ibyiza. Yesu ashimwe. Ibi bindazi murabizi, barabibigishije. Nta muntu n'umwe atazi gusambana ko ari icyaha, naho babikora babizi. Nta muntu n'umwe azi ko kwipfuza ari icyaha, nta muntu n'umwe atazi yuko kwiba ari icyaha, nta muntu n'umwe atazi yuko inzigo ari mbi, nta muntu n'umwe atazi yuko kubesha ari icyaha, nta muntu n'umwe atazi ko kurementaniriza mwene se atari byiza. Yesu ashimwe. Ariko ibyo byose turabikora tukibaza ngo tuhwanye n'Imana, ariko hari umunsi byose uzobishyira imbere y'amaso yacu uko bigenda bikurikirana byose byaramenyekanye. Haleluya. Umutima wawe ubwire ngo byaramenyekanye. Ntiwihumurize. Abantu benshi barihumuriza bakumva menga ntacyo bitwaye, bakumva menga nibisanzwe, bakaba mu mutima wo kwihumuriza. Hariho abandi bageze mu kingo ngo bavuga ngo Yesu ngo yaratwejeje byose, ngo urumva ngo naho ncumura ngo naronse laissez-passer yo gucumura, ngo ibyaha byose ngo Imana biciguma ibikura, ngo niko ndacumura. No. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Paulo niwe yavuze ngo mbega tugume dukora ibyaha kugira ubuntu bw'Imana bugume bukwiriye iragahera. Yesu ashimwe. Tugume dukora ibyaha tuvuga ngo tuca twihana ejo. Umuntu basanga ariko akora icyaha yapanze plan y'icyaha ngo nzokwihana kwa Mungu, nzokwihana ejo. Umenye yuko byamenyekanye. Ushobora umugenzi avutse bagize agisida akiva Bujumbura ntabwo yarazi yuko batakugira agisida. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo ubuzima bwawe ukuri kuragenda ngaha ku isi ntubizi uko ngene bizogenda. Yesu ashimwe. Ejo umwana ariko aratigiri wakomeye mugabo afata umusuma ashira muri prise, ubuzima bwiwe bwari bumaze guhera mu masaha makenya. Yesu ashimwe. Ubuzima bw'umuntu nakanya gatonya Imana imaze gushira agapoint ku buzima bwawe biba bimeze. Yesu ashimwe. Nico gituma tudakwiye kwijejara, dukwiye kwama twiteguye, kwama twiyeza, kwama tuzi Imana tubabarire. Yesu ashimwe. Ivyo bita kwiyeza. Burya kwezwa ntabwo bihera, kwezwa tukuma twezwa. Yesu ashimwe. Akantu kose iyo umuntu yambaye impuzu imaze gucafura amenya ko ayimesa, niko natwe bw'abakristo iyo turiko turagenda tugahura n'ibitugwisha, tugahura n'ibidutsikaza, dukwiye kwama twiyeza. Vuga ngo amen. Haleluya. Byaramenyekanye. Erega byose byaramenyekanye. Nibibi n'amagogo urimo Imana irayazi, yiteguye kukugirira neza. Yesu ashimwe. Nayo Imana irayazi. Ntacu ugira ubwoba, hari inzira zirenga 1000 zo gutabara. Nk'uko Imana yatabaye Mose ikamukiza urupfu, ikamuha urundi umumama amurera. Yesu ashimwe. Kugira ngo azovemo umuntu mukuru, niko nawe Imana ishobora kugutabara. Inzira zawe zirenga 1000. Yacu wiganyira, yacu wihebura, ariko ikintu gikuru ukwiye gukora ni ukwama wezwa, umutima wawe ukumva yuko umatanye n'Imana. Nta kindi gisumba ivyo. Abumvise mu majambo Imana ibahezagire cyane. Hari umupapa umwe cyangwa umugabo yarafise ingeso atari nziza. Yesu ashimwe. Iyo ngeso atari nziza yari iyihe?
yaratanga rasiyo mugabo rasiyo idashemeye wewe agacaza akababwira ati mwe murankurira umutsima gusa mubiki umutsima bakawutegura neza wo mu wa Mutama hamwe n'umwana adakorako agacegenda hariya mu isoko akagura akantu gatuma gutemba neza abandi bari isombe zitagira umunyu abandi bari ibiki agaca azana akantu gatuma gutemba neza akabeta ahantu agacegenda kwitembera kugira aze kuza bwinshi cyane asange wa mutsima ari wiwe nyine atamuntu n'umwe abyuka agaca aca ahantu agaca atora agaca agakubita akumva arahaze amazi akanywa agaca yiryamye. Rero umunsi umwe akayabu karaciye ubwenge cyane kamva karamotewe kaca kararengana karasimba karakubita gakubise bice birakoroka inaruga barayibonye ndavuga ati n'umunsi nanjye ndaguha ntacarengera kuri ya mboga kubita imboga n'abana umunsi bagira umunsi mukuru ababwira ati mwebwe mwihorere. Umutama araza bwije abona nta mboga zihari aricecekera ntakubwira kugira ntamaramare ibibazo aragerageza kungene abikunyapfunya ntiyanabaza kuko yobaza ati mbega nta kabuga mwamboneye urumva yuko yoba yigizene yimaramaje yisarishije mu kirundi cya none yisarishije aca arihorera umutsima ari yaranje kumwe na urya kuri za mboga nyine abandi bahora bajyaho kumva ko bamuha bakazitegura uwo munsi aremera mira biranga mugabo aratsindagira amaka agirane arabumara mama abayabibonye rero icyo nzokwereka arongera arasimba ubundi umunsi arazana wa mumere arasohoka yarahabonye acaranoba bongera aragira umunsi mukuru muhira arongera araza arabura ariyuga tubu baramenye berekana kwebe acarafata rero ubundi umunsi acarareka kuvuga nyumva none ibintu bigenda biva kuki ikintu yaciye akora yaciye ahindura systeme ubu rero akaboga kanje tuzogenda tujanye abyumvise umuvyeyi acavuga ati bana rero no munsi araraba hahandi abona akaboga ntako acababwira ati no munsi mwihangane tuza kurya ruko so wawe aja mwumva ngene tuza kurya ruko so wanyu aje mwihangane muryamire amajanja reka ndabigishe technique umwe bikaka umwe bikaga sahani uwundi bikaka uwundi bika imboga no munsi ndamucumbira ubugari bwa nta mboga nsira ndakore hakongere tubigira ubugari ndabunyegeza nawe ubugari aca arabunyegeza umutamaje ararondera ubugari bishe bisaba ko arinda kuvyura nde inarongo namubwira ati yewe no munsi byagenze gute ko natanze rasiyo reka ndagutegurire mu asharaza na wa mutsima atereka ngaho nawe aca aricara uno acharumva soni chafuta basi sahani mweye asharaza ni atavuga ngo mbere sahani irihe wa mwana burya je nite ndayifise atereka ngaho isahani bayishira ngaho bamaze kuyishira ngaho ubundi ngo none ko ndubuzi kimamiro ubundi ngo ma je ndasaho kiri atarakizana ashira ngaho rero bose umuryango uca urakwira acavuga ati rego mutama burya nitwari bwafungure natwe twari twakwiriye no munsi acafata kaka yari yamaze kukerekana ashirashira ngaho baragaba acavuga ati kumbe byaramenyekanye byamenyekanye gute amubwira ati wa munsi wa mbere akayabu byagenze uko arayumubwira byose iyo ngeso ica irahera dukomere Imana amashimwe cyangwa tugakora ikintu twibaza ngo ntikizomenyekana tugafishika tukanyegeza Yesu ashimwe ariko Imana yoyo irafise mu bwenge bwayo mu nkomezi zayo ukungene cya kintu ishobora kugiserura kikaja habona Yesu ashimwe ikagiserura kikaja habona ugasambana mu mbisho mugabo umunsi umwe ukazisanga uri kuri karubanda abantu bose bariko barakubona Yesu ashimwe wabigira winyegeje mugabo umunsi umwe bikagaragara byose abantu bakabibona ati ni wa mukristo numwe aririmba ijwi rya mbere ni wa wundi nagira ndababwire Janine na Rehema ntibasa
Janine aba ari umukristo, Rehema n'umumizirima. Yesu ashimwe. Rehema nawe yokora ibintu ukungene yishakiye, isi nta kimubonamwo, bavuga ati abo ni ibyabo. Yesu ashimwe. Naho yotwara inda 10 z'amahasanya zigerekeranya kiri wabo nta ngorane, mugabo wowe pimasha kubyambere bavuga ngo mwamenye ndana, ngo mwamenye naka, Janine mwamumenye wo kwanaka. Yesu ashimwe. Se we ni mujenama, mwabyumvise ibintu by'abakristo bica bimenyekana kuko isi Satani bagomba kukumaramaza, arakuryoshya akakujana muri ibyo bintu yiteguye kumunsi umwe azokumaramaza agutangaze ku isi y'abantu. Yesu ashimwe. Ugacumarama. Haleluya. Abantu bari bibaza ngo umuntu yisoneye, uri umuntu mwiza, bagaca batangura kubona bya byamwa byawe bibaye biramuje, nuko abumvise ayo majambo Imana ibahezagire cyane. Imana atakwisaba kimwe gusa ngo twame twezwa, yami duha inkomezi, yami dushoboza. Umuntu yumva agomba gusengana nanzi isengesho arashobora kuvyaguruka tugasenga tubwira Imana ati Mana kubw'ijambo ryawe turagusavye, wamudukomeza, wamutweza, wamubana natwe, kubera ko naganda babwire mubari mwisi nta ugororoka atari uwemera amaraso ya Yesu. Turashobora kubyaguruka kugira byicubahira Imana. Hama dusenge dusaba mwarimu tuza usenge kubw'ijambo ry'Imana, twese tuvyaguruke. Imana urakoze, Mana urakoze cyane. Wera wa Isirayeli, Imana nziza. Aya majambo meza ucishije hano, nano majambo mwami uzindutse uvugana natwe, amajambo yo kudukebura ko naho tugenda, ko naho dukora, ko naho tuvuga, ibyo dukora tubikorera mu mico bishobora kumenyekana. None rero ngiri ijambo ryawe mwami irigira ikibanza mu mitima yacu, muntu wese aryumvise rigira ikibanza rimukuyemo kandi rimushikane mu kindi kibanza. Mwami uzobukoze. None rero turasengeye umushumba wawe sije mwaya majambo, mwami havu yongerwa ibindi n'uwundi munsi, mwami ataronka ibyo abwira ishengero ryawe, natwe twumvise aya majambo, mwami utugwize kw'imbabazi, muntu wese umugwize kw'imbabazi. Birashoboka ko umuntu yagenda atazi ko byamenyekanye, birashoboka ko umuntu yaririmba ariko atazi ko byamenyekana birimbana. Reka imbabazi zawe zibe kw'ishengero ryawe, reka umuntu wese wumvise aya majambo mwami wanje Yesu amara umwanya yiyumvira ko, amara umwanya ariko arayibaza ko icyo wagombye kuvugana natwe. Urakoze rero, turagwaye kaze na karimu muri umwanya wose usigaye, ibindi bikorwa byose bisigaye turabisengeye, maze amahoro yawe tukamenya umuntu wese mwami ashobora ubugingo bwacu. Urakoze kubyumvise no kubikora, agishora muri byose mu izina ryawe ryera. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Sawa nayo majambo y'Imana we wayumvise, Imana ikumezagirira. Amen. Imana ikumezagirira. Amen.